Kylian Mbappe aza gutsinda ku ipase ya Vini Junior. Franco Masatuono aza gutsinda ku munota wa 51 ku ipase ya Vini Junior. Munota wa 55 ku mupira warutewe cyane na Vini Junior. Tiro Kerere Murundi w'umudagi aza ko yitsinda igitsindo. Munota 33 Vini Junior aza gutsinda igitsindo ku ipase ya Ardagi. Munota 80 Jude Bellingham aza gutsinda ku ipase ya Jude Bellingham nakuba Fede Valverde. Munota 72 Jordan Teze akarere yagomba igitsindo cyo kuhoza amarira. Umugora wejo Real Madrid irangije urukino ifise 49, AC Monaco iza kurangiza ifise 51. Tugende twinjira mu rukino imbere yuko twinjira neza mu vyabaye mu bakinyi canke mu vyaranze urukino. Kumva siko Real Madrid itsinda AC Monaco 3-1. Mwabihaye ishusho imeze gute? Nivyo mwari mwiteze? Ya nubwo ngo abenshi ngo batangaye batangazwa na performance mu bakinyi ba Real Madrid. Pardon. Ubona ko match yejo yari match ubona ko irimwo icyo no kwita determination kwenda kwa Real Madrid cyane. Equipe bimwe tuyizi ko byaragaragaye mu rukino rwo ku munsi wejo. Ubundi ino equipe muri philosophie c'est equipe ikina jeu de possession. Ni equipe ya jeu de contre-attaque cyane. Ku munsi w'igitsindo cya mbere urangene byagenze. Build up ive muri defense, umupira katse mu kibuga. Transition rapide ku musore bita Franco Masatuono muri séance de réparation, umupira kwa ku musore bita Federico Valverde arahindukira kwa Kylian Mbappe igitsindo kinini. Igitsindo cya kabiri ballon ivuye ku nimero 2 kwa Federico Valverde igiye kwa Kamavinga sise kwa ntuze kwa ku musore bita Yagarutse kwa Vinicius ikindi gitsindo kinini. Amapasi agera kurane gusa. Ugiye kuraba buryo batsinze mu bitsindo biragaragara ko ni ya system de jeu mu Rwanda wa Real Madrid. Si equipe ikiroka amapasi menshi, ni equipe ikakora cyo kwita transition rapide igitsindo kikaba cinjiye. Nubwo ati nabonye match igaragaza urugero rwa equipe ya Real Madrid. Nabonye match itsanga cyo no kwita liberite ku mukimita Vinicius Junior. Nabonye match irimo no kwita ubwiza bw'umukinyi gwiti ciwe n'ubwiza bw'umunyereza bita Arbeloa. Naravuze ikintu kimwe zimwe mu quartier namubonye kuno mugabo kuri match ya Levante. Yes. Nukumenya ni gute nkore cyo no kwita impinduka mu kibuga. Maze gusubiramo kesha no kuri mikro navuga ngo umumenyereza mwiza agaragarira mu bintu bigera kuri 4. Ubwa mbere ni gute ncagura 11 ba mbere bezaje mu kibuga bashaka kumara izirita. Ubwa kabiri ni gute ndabamenyereza bari mu kibuga ko barakina. Ubwa gatatu ni gute nkora remplacement. Ubwa kane ni gute ndondera igitsindo ni na gute na gitsinda ndakidefend. Uyu mugabo bita Arbeloa nabonye ku munsi wejo ni equipe ya Real Madrid. Nabonye ubwa mbere umugwi urimo esprit d'équipe. Umugwi ugwanira hamwe, umugwi ukorera hamwe, sivyo? Nabonye equipe isenyera ku mugozi umwe. Nabonye equipe igerageza kwika matatu tukure mu bibazo twatangure turimwo tugerageza kuza mu bihe byiza. So nubwo ngo ndasa ko ninjya neza mu rukino. Ariko muri make ivyo bintu nivyo nabonye ku rukino rw'umunsi wejo byagaragaje equipe ubone kiragaragaza urugero rwiza kugerageza kwikora mu bihe byabo batanguranye bibi. Ni equipe nako yabwiriza kubiterimo biriya bihire iri kiragaragaramwo ni equipe nkuru, equipe ibikombe by'isi ya Champions League 15 yari mu byahiganwa ryabo bamenyereye fa Champions League. Babikoze neza baraza ko banatangaza equipe ya Monaco isindo 6 n'ibyinshi kuri kimwe. 3 kuri kimwe nuvuga ngo ni bitsindo nko kwivuze bitari bike. Ariko kandi gwe twinjiye mu rukino Houston na Robert twumvise nuvuga ngo urukino ngwe ko ruraba itsindo ushaka kuri 3-1 twumvise itsindo bya Kylian Mbappe ushaka kuri 2 double yiwe assist ushaka kuri 3 ndavuga za Vini Junior aba Franco aba zina rya Jude Bellingham nuvuga ngo nama assist ushaka kuri ya Fede Valverde. Tugere twinjira rero neza urukino rwo ku mugoro wejo rwatanguye isaha 4 z'ijoro hariya ku kibuga cha Santiago Bernabeu. Mwumvise abakinyi batsinda ibitsindo, mwumvise n'imeta bari bitsindiye, ariko tugende tunaraba n'abakinyi bamwe na bamwe novuga ngo ukuntu batanguye mu kibuga ku mpande z'uko ari zibiri. Kipe itwara Madrid ariyo yakiriye Santiago Bernabeu
mwigori nako isanzwe imenyerezwa n'uwitwa Alvaro Arbeloa bari bakinisha umukenyero wa bane batatu mwigori Thibaut Courtois Raul Asensio na Dino Jesse mu mutima defense Fede Valverde kuri kabiri Edward Camavinga kuri gatatu hagati mu yitwa Oriol Tchouameni Jude Bellingham Ardagire batakisha Kylian Mbappé Rote Vini Junior na Franco Mastuono. Ekipe yitwa AS Monaco ya Stefani Poko Gonro yari umukenyero wa bane batatu umwe mwigori yari witwa Philippe Con mu mutima wa defense yari Eric Daya Tirokele kabiri yari witwa Vadesson Kylo Ernik hagati mu yitwa Jordan Teze Ansu Fati nuno yitwa Zakaria hama batakisha witwa Gorovin nuno novuga ngo azwi kwizajya Alconche hama batakisha nuno novuga ngo Bargo. Ekipe Bwana Houston urukino ratanguye Guaredo Madrid igice cha novuga ngo ca mbere kiza kuba kinarangira ekipe itwa Madrid imaze gutsinda ibitsindo novuga ngo bishika kuri bibiri ariko garuka mu gice ca kabiri bongeramo indi bitsindo bitatu nako ibitsindo bishika kuri bine nyene urukino ratanguye Real Madrid yatsinze twabonye ibintu bitandukanye Bwana Robert ekipe ya Madrid wayibonye mushusho imeze gute urukino rugitangura Robert ari ekipe itwa Madrid niyo shusho yaguhaye ku mugoro wejo nino ekipe itwa AS Monaco so nubwo ngo tugire kwa kinyi batangwe mu kibuga ku ruhande rwa ekipe ya Madrid navuze umunyereza cya Arbeloa yakoze shwanziza mu gutangaza bari bakinyi twarabonye ko umusore bita Arda Güler ni mwiza mu bwo kubakaje ni playmaker mwiza wa ekipe ya Madrid ku nimero 10 siko eko Jude Bellingham ni mwiza nawe ku nimero 10 ariko ubwiza bwa Arda Güler burenze ubwiza bwa Jude Bellingham ku nimero 10 binagaragara ko Arda Güler ni mwiza mu gutanga amapasi ya nyuma gusumba umugabo bitande Jude Bellingham ku munsi Jude Bellingham ku nimero 8 yakinye match nziza mbega nakaye kamaro ka nimero 8 mu kibuga eko nukumenya gukinisha nimero 11 na nimero 7 muri make niwe uhuza icyo no kwita charnier défensif na charnier offensif siko yabikoze neza ku munsi Jude Bellingham Arda Güler ni mwiza mu buryo bwo gufasha icyo no kwita mediane na attaque mu buryo bwo gutanga amapasi ya nyuma aramaze no kubikora mu kira rukino yinje mu kibuga umugabo wisi bitara Arda Güler adatanze assist atsinda igitsindo n'umukinnyi ukagaragaza urugero rwiza siko ku munsi wejo nabigarutse ko nkitangura kuvuga ati uyu mugabo bita Arbeloa nakunze uburyo yakinje systeme doje ya equipe ya Madrid ubundi equipe ya Madrid niki mbega Real Madrid ibaho gute filosofia yo ni iyi yes ni equipe yubakiye kuri jeu de contre attaque ni equipe ikora cyo ikine cyo kwita transition rapide umupira unyaruka atari umupira kubaka cyo kwita possession biranagaragara ku munsi w'ejo equipe ya Monaco yabasumije possession imice 51 kuri 49 ariko wazarokora muri bwa buryo bwo create ama occasion ni equipe ya Madrid ikreate ama occasion menshi gusumba equipe yande ya Monaco uko ni bwa buryo bwayo equipe ikinamwo Vini Junior aza kwa mwiza mu buryo meze gute mu gihe kakinsha imipira myinshi cyane kandi inyaruka kuko nizo karita fisa mu kinyo gukina possession no mu kinyo guza gukora iki gucenga cyane no kunyaruka yes yabikoze neza ku munsi w'ejo muri bwa buryo bwa Vini yisanze muri tactique za Arbeloa aza gutanga byiza kandi sinabanye na homme de match ku rukino rw'umuzi wejo icyo ni cya gatatu icya kane ku munsi w'ejo nabonye icyo no kwita collectivité ya equipe ya Real Madrid nabonye icyo nyoko cya gatanu icyo no kwita ukwitanga kwa buri mukinyi kumva ko kugwanira icyo no kwita jezi ya Madrid kiri mu icyo no kwita mu kazi kambira bwiza gukora hari hantu igendera muri match ubita umusore bita Vini Junior ubita Kylian Mbappé yakora pressing ya mbere mu gihe ubita Tirokele atona umupira sivyo ndavuga ngo ubundi bano bakinyi bari Madrid bari mu biki ubundi gukora kino kintu bari barindiriye iki kugira ngo baze kuba bokora icyo babwiriza gukora mu kibuga yes bari dogavuga ngo ni gutse Kylian Mbappé abo mukinyi mwiza mu gutsinda ibyo bitsindo ariko nta mukinyi mwiza mu gufasha equipe gukina mu buryo bwa pressing ariko ku munsi Mbappé yabikoze neza ni wa mukinyi byagaragaye ko yatsinda ibyo bitsindo no muri kote kujya kudefenda ku pressa umu defenseur ubwa mbere yabikoze neza ku munsi bita Kylian Mbappé
novuga ngo Real Madrid ubundi yabarizwa kuba ihagaze hehe, yabarizwa kuba ihagaze hano twabonye ku munsi w'ejo yari iri gutsinda ibitsindo byinshi, gutsinda ekipi y'ikombetse, gutera ubwa buri ekipi iri ku isi kumva ko gukina na Real Madrid ari gukina na ekipi iteye ubwoba. Byari biteye isoni kubona ekipi ya Real Madrid kumva ngo Albacete irajigize ku ijambo, kumva ngo ekipe bitande ngo bita Levante irajigize ku ijambo, kumva ngo ekipe ya Real irajigize ku ijambo, kumva ngo ekipe ya Celta Vigo Santiago Bernabeu gutsindiyeho. Cyari kintu buri wese bivuga ngo ni gute ekipe itwara Madrid yiba mu bintu bimeze nk'uko. Nubwo bwa mbere ku munsi w'ejo reka mvuge ubwiza bwa ekipe bita Real Madrid. Nabonye ku munsi w'ejo mu buryo bw'imikinire yabo, muri filosofi yabo, ukwita k'umukinyi, kumva ko umukinyi ejezi yambaye ekipe ya Madrid n'uburemere bwa FIS aza kubikora ku munsi w'ejo. So ngo rero ku match y'ejo yiri match ubona ko Madrid yaje determine cyane ku ekipe ya Monaco, kanatsindira mu nyamakosa menshi y'ubumenyereza bita wa Monaco. Nabona bizina hariya ntabasanga navuze izina ritari ryo, nawe yari ifite n'izina rinagoye rya kabiri. Umumenyereza wa Monaco bita Sebastien Panyori. Uyu mugabo yakoze amakosa meze gute Bonardic. Reka nemere ko target yarafise ko yarizeye ko Ansu Fati asa kumubera nka El Clasico, nawe yari yanabivuze asa kumubera nka El Clasico. Ariko cyane nakubwira Bonardic jewe sinkunda amajambo y'abantu bavuga muri press conference, habo nkunda ibikorwa batanga mu kibuga. Ubundi wiyerekane mu kibuga pana kubivugira mu ma conference de presse. Urakoze cyane. Mbega uwo Ansu Fati tuvuga ninde? Ubu tuvugana mu nkino 10 ziheruka gukina muri Ligue 1. Ansu Fati ninde? Ni wasubiye inyuma. Ansu Fati wo kuri debut. Ansu Fati asize igitangura atandukanye na Ansu Fati wande wakino gihe tuko turavugana yarasubiye mu buryo bwa performance, sivyo? Iyo shwa kumusha mu kibuga kanemere ngo azi Real de Madrid, siko yakine Barcelone, ariko performance afise ivyo regaragaza mu kibuga biramwemera gutangwa mu kibuga imbere kipe ya Madrid. Ndise ku ruhande cyo no kwita kubera cye muri La Masia, kubera cye muri Barcelona, tweregeje ubuke bafite na kipe ya Madrid. Performance karerekana mu kibuga iramuyemerera gutangwa kuri rukino. Icyo ni kabaza ka mbere. Kabaza ka kabiri, uyu mugabo bita Denis Zakaria, kapiteni wa kipe ya Monaco, ku munsi w'ejo yagaragaje urugero rubi. Mbega umumenyereza kuri bando touche ni iki gukora kugira ngo uze kuba ufasha ekipe yawe kuva mu bihe irikira iragaragaza. Ku munsi w'ejo Bonardic ndaba neza ino ekipe amaze gukora icyo no kwita impinduka mu kibuga, ekipe yasunitse urukino. Biragaragara barwo ngo Monakiriaje kwikemata kubera ko shwa izabakinyi tabuze mu kibuga byayikubagura ku munsi w'ejo guhande rwa Monaco, ariko icyo ngo ni ruhande rumwe urundi ruhande. Mbega ububi bwa Monaco bwagaragaye imbere ya ekipe yitwa gute, sivyo? Bwagaragaye imbere ya ekipe yitwa Real Madrid, kubera ko Real Madrid yari mu bihe byiza byo gukina umupira wawo mwiza. N'umumenyereza Arbeloa yagiye ko akenyo neza urukino, ihita bigaragara ko ekipe ya Monaco ari mbi mu buryo bw'imikinire, ukaca buba expose mu buryo bw'imikinire bwabo. Ekipe ihita igaragara ko ari mbi mu buryo bw'imikinire, siko? Nubwo ngo reka tuvuge ngo credit kuri ekipe ya Madrid ku munsi w'ejo, ari hamwe bo baranye bakora bino bintu bakoze ku munsi w'ejo, byoba icyo no kwita 6 y'uno mwaka. Byoba cyaki tuvuga ngo Arbeloa araje kusura amakosa mu ngo bita Xabi Alonso yakoze, yo kutamenya kugera effective, yo kutamenya kugera squad, yo kutamenya kugera cyo kwita ubwambariro bwa equipe, icyo ntara vestiaire. Nubwo ngo cyo kintu ku munsi w'ejo cyagaragaye mbona equipe Madrid nziza, mentalement equipe ni nziza, uburyo bakina umupira ni nziza, build up equipe ikina umupira mwiza, ya philosophie yabo koresha mu buryo bwiza. Jude Bellingham akafunction nk'umukinyi mukuru muri equipe, ukona ko Mbappe ariko afasha equipe umukora pressing, Vini ni ukora pressing ni wa mbere akageza ku deborda muri byo mikinire yiwe. Wabonye n'ibitsindo byinjiye nimba wanabibonye neza cyane n'abakora match ni bayibonye. Kwa rukuno wamengo equipe itwase Monaco iraduganya ibaro, ariko bakarekipera umupira bawurekipeye igitsindo, wadubona igitsindo. Nukuvuga ngo passe nka zije zitatu nime nakubwira wasanga bamaze kuba bagera ku igoro. Nime nakubwira nkitangura ati ino equipe yakoze yakinye umupira muri bwa bw'imikinire yabo, muri filosofi yabo. Si equipe yagiye kuba ivuga ngo tukina possession, ahubwo tugiye gukora icyo tuvuga ngo tuziko dukina muri jeu de contre attaque, kandi tuziko turi foro gusumba ibintu mu byo bintu gusumba ibintu byose baza kubibyaza umusaruro. Batsinda Monaco 6-1. Abasore jewe ntanguye kwikanga no gutangura kwemera
kumbure ivyo uno mumenyereza Alvaro Arbeloa yasezeraniye uno mugwi wa Real Madrid ko agiye kuha igikombe kumbure cha UEFA Champions League n'ibindi bikombe bitandukanye. Biragoye cyane kuvuga yuko Real Madrid yagarutse bivanye n'umugwi batsinze. Kuranyumva? Batsinze umugwi wa Monaco uri mu kibanza c'icenda hariya muri Ligue 1 n'ibintu kandi kanatsinda ugarutse ukaraba iyo Ligue 1 ni higanwa risa nkaho je ku bwanje mbona yuko riri hasi cyane na rino higanwa rya La Liga, ariko ubundi sinisunga gusa ibisindo batsinze. Nivyo batsinze ibisindo bigira kuri bitandatu, ariko ikintu ngaruka nkaraba cyo tuma nemeza ko Real Madrid yagarutse ari wa mugwi mwiza. Ivyo bitsindo babitsinze gute? Impact mu kibuga yagaragaye gute? Eske bakinye umupira uno munsi ubona yuko ari ikintu cubakitse? Bakinye ibintu bifise insiguro. Nivyo ngaruka nkaraba. Ivyo nyene nivyo rero nkeneye ko tunabiza kandi kanatsinda ivyo bakinye mu kibuga n'uburyo batsinze mw'ivyo bitsindo nivyo bigaruka nkatangwa kwizatira Real Madrid bwabundi yagarutse. Ibice 50% nuko menya ko Real Madrid yagarutse. Ubwa mbere vyari bigoye ko nuko menya ko Real Madrid ko batsinze Levante n'umugwi wa kangahe. Ariko urumva kaca nongeye nkaraba uburyo bayisinzemo nivyo vyatuma numva ko ntokwizera cyane ko Real Madrid yagarutse. Ariko imbere ya Monaco ni nago no kwita ko ruremereye cyane mu buryo bukomeye, ariko ruaremereye kuko ni UEFA Champions League. Ino Monaco nyine ifise amateka muri no UEFA Champions League bahona na Real Madrid. Ariko uranyumva ngaca nongeye nkaraba ibitsindo Real Madrid batsinze ibitsindo bigira kuri bitandatu. Eske ivyo bitsindo bitandatu babitsinze gute? Bice bigaruka nkagira icizera ati bwa muri Real Madrid rero irashobora kuba yagarutse nk'ibice 50%. Real Madrid twadusanze tumenyereye Zabi twumva yuko Real Madrid itsinda ari bitsindo bitsinzwe na Mbappe. Bafise inzira imwe gusa guronka ibitsindo, iyo nzira ninde ni Kylian Mbappe roti. Kandi ko usanga niyo nzira yo guronka ivyo bitsindo ni ya nzira yo kurondera ama penalty. Eske ibitsindo bigira kuri bitandatu ku munsi w'ejo batsinze hari penalty nimwe wabonyemo? Oya. Ibitsindo bigira kuri bitandatu ku munsi w'ejo vyatsinzwe nta gitsindo ca Mbappe wabonyemo? Nta assist za Vini wabonyemo? Yarasinzemo na double neza cyane. Nta assist za Vini wabonyemo? Nta gitsindo ca Jude Bellingham wabonyemo? Ibire bice bimicizira ati bwa bundi Alvaro Arbeloa ikintu ca mbere cingenze tango gukora mu mugwi wa Real Madrid kwabaye gutegura vestiaire. Kandi naco cari gikino mu mugwi wa Real Madrid. Hari hakenewe kubona kunywana kwa Vini na Mbappe, hari hakenewe kubona kunywana kwa Vini na Jude Bellingham, hari hakenewe kubona kunywana kwa Mbappe na Jude Bellingham. Ivyo vyari bikwiye kugira wumve ko Real Madrid bafise ubwo bushobozi bwo gutsinda ibitsindo 4 canke 5. Kuranyumva bwana ridi. Ncangaruka nsubira kubona ishusho ya Real Madrid naheruka kuri Zinedine Zidane agifise ba Cristiano Ronaldo, ba Karim Mustafa Benzema ndetse n'abandi bakinyi wabona ko bakora hagaragara collectivity mu mugwi wa Real Madrid. Real Madrid twabonye si wa mugwi vyayisaba yuko bamaze gukina ngo kugira ngo bagusumbe possession, ariko ama long pass yabo passes zinyaruka umupira urimo umuvuduko nivyo vyatuma tubona ko Real Madrid niyo je Real Madrid muri rusange. Nagarutse ndabona ku munsi w'ejo wana passes imwe zibiri zitatu ya gatanu igitsindo. Passing ndende ivuye kwa Dinho Disenekeza kwa Vinicius Junior. Vina kirukanza rimwe kabiri gatatu agasubiza umupira kwa Jude Bellingham. Jude Bellingham agatera ishuti cyangwa Kylian Mbappe agatera ishuti igitsindo kiraza kuboneka. Nivyo bintu naraye mbonye ku munsi w'ejo. Uno munsi ikibazo ndiko ndiyumvira. Yego. Ubwo Real Madrid yatsinda ikipe yitwa Albacete mu gikombe c'umwami, ikipe yitwa Madrid izitsinda ikipe yitwa Levante ibitsindo 2-0 bigaragara ko yarushije ikipe yitwa Levante. Yego. Real Madrid iragarutse iciza muri Champions League icitsinda ya ikipe yitwa Monaco ibitsindo 3-1. Neza. Ubwo Real Madrid twisunze neza ivyaraye bigaragaye ku munsi w'ejo. Yego. Kubera ko ekipe yariyo yose buriya ije mu higanwa rya Champions League baravuga ko Champions League ni higanwa ry'abagabo. Neza. Sivyo? Yego. Bitandukanye no muri Champions no muri La Liga cyane n'andi atandukanye. Ubwo Real Madrid twatuye ku mugoroba w'ejo turavye imikinire tutaraza no kwizina rya Alvaro Arbeloa kuko nayo nizera tugaruka ko mu mwanya mutoyi. Ariko turabe ivyaranze runo rukino cyane cyane mu kibuga vyo ku munsi w'ejo. Real Madrid twabonye ku mugoroba w'ejo yoba tuvuga ko yatsinze kubera ubushobozi bwabo bwiza yagarutse ko canke yaho na kipe yitwa Monaco nayo yarimbi. Real Madrid yatsinze kubwo ubushobozi bwabo bwiza. Tureke kuza duhengamira ku bintu bimwe uza gusanga umengo hari umugwi
umengo uri kurawusigura nk'umengo uri kurawuhohotera. Real Madrid yatsinze convince. Nivyo AS Monaco si umugwi mwiza novuga tukomeye cyane ku byoza gutera igihagarara umugwi ukomeye umeze neza. Uri kuranyumva? Eski yo Real Madrid iza gutsinda kimwe canke bibiri ku busa AS Monaco. Kumbure nari kwizeza ati bwa bundi Real Madrid nteragaruka neza. Ubundi Paris Saint-Germain twita ko ikomeye. Imeze neza kumbure gusumba Real Madrid. Ego. Iratsinda bitanu ku busa mu gwase Monaco. Oya. Iyo Bayern twumva ko ikomeye isumba Real Madrid. Yoze gukina na AS Monaco yo itsinda 10. Muri ligue yari yabatsinzeho ubundi. ubundi ridike Eski ibisindo bitandatu bikonvense ata penalty rimwo nivyo kwemeza ko umugwi Yagarutse umeze neza. ikibazo si nombre y'ibitsindo byatsinzwe ahubwo reka turabe mbega babitsinze mu buryo umeze gute Yes. siko kuko nombre y'ibitsindo uca kubitsinda mu buryo utarubwo umugwi w'imikinire yayo birashoboka Navyo nyene je no bikonta ivyo bitsindo navyo nyene no bikonta nk'umugwi ko Yagarutse mu bihe kuko ibisindo bitandatu kuri AS Monaco ivyo birakwiye kwemeza ko umugwi ameze neza. Hari amakipe Niko tutokwita ko kuntu umugwi wabitsinzemo. je amapari kunda ndabiharuramwo sinza gukora nombre y'ibitsindo bivana n'ukuntu buri muntu abibona Of course. Ego nivyo nombre y'ibitsindo niho bikonta ko cyane. nzakora mu buryo umeze gute mbega ibyo bitsindo babonye babitsinze mu buryo umeze gute mbega ni muri ya mikinire yabo iyi ekipe yakoze bimwe ikora kugira ngo itsinde ibitsindo siko Ego. mbega bacubatse gushika itsindo kugira ngo kuboneka nuko vya bibiri ku busa bitatu ku busa cyo mbega ino ekipe uburyo bw'imikinire bakinye n'uburyo bubatse mu byo bitsindo ni muri ya filozofi ya ekipe ku munsi w'ejo nabonye nabikubwiye neza yari igitsindo cya mbere n'ibyagenze baro byakatse mu kibuga direct kwa Franco Mastantuono shira kwa kumgo bita Federico Valverde ashira kwa kindi mapelote badepoza mu igori igitsindo cya kabiri cyavuye kwa Valverde kijakatse mu kwa Eduardo Kamavinga kina nande no bita Ardagure acumwe kwa Vini Junior Vini ashira muri phase de préparation bapatse igitsindo cya kabiri Ego. imipira ingahe imipira itarenga ine siko muri bwa buryo bwa Real Madrid tuvuga ngo dukina jeu de contre attaque icyo no kwita transition rapide muri bw'ifaransa Yes. imipira inyaruka atari imipira ngo turatembereza umupira Real Madrid ibitsindo byose yabitsinze mu bwo buryo siko icyo ngo reka nunganiye Houston aravuga ati ikintu cya nombre y'ibitsindo ni ukuvuga ngo uburyo bakinyemwo muri filozofi zabo banabikoze babikora inshuro nyinshi mu gutsinda ibitsindo bigera kuri bitandatu siko Ego. ibitsindo bisa muri bwo bwa equipe ya Real Madrid iki kintu rero cyo kukiraba ukaraba uburyo babikozemwo biraza bikaba inshingiro ukavuga ngo equipe ya Madrid ku munsi w'ejo yatsinze mu buryo bwayo yatsinze bivuye ku nkomezi zabo Ego. abakinyi nibwo bwa mbere unumwa kugitangura jewe mbonye Kylian Mbappé akora kino kwita pressing nk'iyo nabonye ku munsi w'ejo Rega bakinka bose yaba Vini yaba uno kiriya mapelote bakoze Siko. pressing Nibwo- no kugaruka inyuma bagaruka. nibwo bwa mbere mbonye urugero bw'umukinnyi bita Vini Junior mu gukora pressing mu buryo bungana kuri nibwo bwa mbere Vini ndamubonye ari discipline mu rukino ije ku munsi sinigeze muri Vinicius akatera amajambo n'abakinyi Je nabwiye abantu ati ega Vini si mubi. siko Ahubwo ntara nko mumenyereza mu treating nk'umuvyeyi wiwe umwana wiwe. nabonye kino kwita guhuza kwa Arbeloa n'umugabo bita Vinicius Junior atsinze igitsinda agenda kumuramutsa Cyane. kuko yadekaraye inshuro nyinshi aravuga ngo Vini Junior abwiriza kuba hano ariko aratwenga mbega azutwenga mu buryo bumeze gute ni ukumuha liberite totale muri ekipe kora ibyo ubwiza gukora kora ibyo wumva ushoboye muri ekipe uri umukinnyi mwiza nka Vini umaze gukora icyo kwita ibidasanzwe muri football gerageza ari gukora mwe usanzwe ushoboye hama ukabishikira mu buryo bwa tactique Bimwe biri muri Mbega, wewe. muri Vini umushaka mwiki uramuha icyo no kwita ubw'inyagamburiro uramuha icyo no kwita liberté totale mu kibuga kure ibyo abwiza gukora nk'umusore bita Vinicius Junior byaragaragaye ku munsi w'ejo Vini yariko akinira umupira bisa nko ekipe ibakiye kurinde kuri Vini umupira wava hehe wacyariye uduga kwa Vinicius Junior wava katumiguje kwa Vini Junior erega ubundi bona rizike tuciye muri technique footballistique mu buryo bwa football ubundi umukinyi akubakira urukino siko niwe wabwirizwa kuba ari wo mukinyi ngenewe ko muri ekipe gusa umukinya gutsindira ibitsindo sibyo erega Mbappé azotsinda igitsindo kubera ko Vini yabaye mwiza siko Mbappé azotsinda ibitsindo byinshi kubera ko Ardagure yabaye mwiza ariko ekipe ya Madrid izotsinda igitsindo kubera Mbappé yabaye mwiza ni kubera ko Mbappé n'umukinyi ekipe imufasha gukina si afasha ekipe gukina ariko nakunze iki ku munsi w'ejo ni Mbappé lote yafasha ekipe gukina anayifasha no gutsinda icyo kintu cyabwiriza ko kiri muri ekipe ya Madrid kumva ko buri mukinyi ari hari yambaye iriya jezi abwiriza gufasha ekipe gukina nayo ikanamufasha gukora iki gutsinda ibitsindo sibyo hakubura umukinyi ubwiriza ko muri ekipe gufasha gukina gusa nawe utari kwifasha gukora iki gukina kuko ibyo bitsindo biboneka ko mwakinye ntuzotsinda bibiri
ekipe itsindwa bitanu uvuge ngo wakinyegura umukinnyi w'igitangaza mbega wafashe iki ekipe ishike kuki ekipe ivyo biri watsinze vyafashe iki ekipe urumva ico kintu novuga ngo wajikazo cyiza cyane ku munsi w'ejo vyagaragaye ko ekipe ya Madrid ivyo yakinye ni muri bwa buryo bwabo kandi ibisindo bitandatu batsinze ku munsi w'ejo ni mu bushobozi bwa ekipe ya Madrid twirengagize uwi bwa Monaco tubwira ngo izuri bwa Monaco nabikubwiye neza mbega bahuye na ekipe twa gute bahuye na ekipe yande mbega iyo ekipe mu rukino yari imeze gute ereka bona ridike usha kuri ekipe nziza ugona ekipe kurusha siko ikagaragaza nko kumengo nuri ekipe ikomeye kandi wakora ekipe mwahuye ikomeye kurusha reka musi waje kuri ekipe Madrid vyagaragaye ko yari nziza mu buryo bw'imikinire yari nziza kurusha ekipe ya Monaco bikigaragara ko Monaco kumengo ni ekipe mbi kurusha ekipe ya Madrid ko biragaragara no kuri standard kuri calibre ntizingana na ekipe ya Madrid inkuru gusuma ekipe ya Monaco so je Monaco rwanje rero ino ekipe yatsinze no kubwiza bw'abakinyi bagaragaje cyo kwita gukorera hamwe kugaragaza ko bambaye jezi yitwa Real Madrid babikora mu buryo bwiza wanacheka itsinda bigira kuri 6 kuri kimwe bakombense buri wese ati ekipe kabisa credit kuri bo kabisa uno munsi rero turumvise ko ekipe itwara Madrid yerekanye novuga ngo ibintu bidasanzwe kandi n'abakinyi bava w'ikipe itwara Madrid berekanye performance zabo nziza ndavuga abo ba Vini Junior